النصاحة تبسابة كذكريكسا النصاحة tubasaba kuzikurikiza impanuro tugira tubahe n'ingirakamaro kuri twese impanuro tugira tubahe n'ingirakamaro. Imana Allah muri surati al-Qasas aya 83 tubwiriti تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. إي آية أجيه من سورة القصص إي آية ذراها هيزرو يي إما نركو سيبور جاشي قارون مرمون بموان هو جيه شافراوني يرمتون ذروانجها icyo gihe yari we abantu batungura utuke bati wa mutunzi rwangirana. Imana irerekana rukuntu yamurigise ikamuhonya bidashe mu rupfu ariko bishe mu kumuhambana n'ibyiwe biturutse kukwishima. Imana itubwira iti ubwo bwami bw'ijuru twabugeneye babandi batagenzwa n'ubwishime ku isi eka batanagenzwa n'ubwononyi kugira ngo babashike kuri cya cyubahiro bifuzaho naho bohonyanga ukuri. Abantu nk'abo niyo bagenewe ubwami bw'ijuru wal aqibatu lil muttaqin. Amaherezo meze kuzoronka ubwami bw'ijuru ku munsi w'umuhero canke mu buzima bw'inyuma yo gupfa ni kuri babandi bicisha bugufi bakagamburukira Imana Allahu Jalla. Harumenye ko Muhammad ibn Yusuf Asbahani uyu aratoha koroko kwicisha bugufi nukudakamisha ibyo turi niba Imana yaguhaye umenye cyane amatungo ntuyakamishe kugira ngo ucinyize abantu honyanga ukuri wisunze zanye Imana yaguha. Uyu Muhammad ibn Yusuf igihe cyose ni waje kwisumira ahasubiye no munsi siho yasumirejo aratubwira impamvu. Yavuze ati kugira ngo ntihagire uwumenye uyu Muhammad ibn Yusuf mumenye bahambaye bico gihe reka tumwite ko yari umushehe hambaye kuko ubu umurimi dukoresha tuvuze yuko umuntu ari umushehe umenye nta umenyera aronka yari umushehe hambaye. Avuga ati jewe nankagurira kukaguriro kamwe ku botiki imwe kugira ntibamenyere ngo bavuge ati wa mushehe wangira ngo n'uyu hanyuma ntizoshikaho bangabanyiriza igiciro bavuga bati ni wa mushehe tubashe ati sinagombye kubeshwaho n'idini. Aba nibo batawe bw'Islam bakabugendera. Abdullah ibn Muhayriz uyu yari umwe mu bakurikiye ingendanye Tabi'a. Uyu nawe yagiye umunsi umwe kugura impuzu ashitsaho ariko ararobanura nabi impuzu yo bashimye haca haza umuntu amuzi yari umuntu uyu Abdullah ibn Muhayriz w'intore muri ico gihe. Yari umuntu bavuga bati uwosha kuraba umuntu agendera ubumenyi bw'akaro n'uyu yari umuntu yubashwe mu bandi. Haca sere kumuza avuga ati ewe mwene ibotike uyu ni umwe bita ibn Muhayriz rurangiranwa w'intore uramugurishiriza neza ntumuzimbe. Abdullah ibn Muhayriz yumvise iryo jambo gusa yaciye aterera za mpuzu hasi avuga ati innama nashtari bi amwalina lasna nashtari bi dinina. Aha naje kugura kuko mfise amahera n'ikiguzi c'ico nshaka kugura sinaje kugura kugira ngo nkamishe idini n'icyubahiro no mpabwa yacereka gushorera ngaho acarigi. Ubu ibihe tugezemwo abantu bakamisha isobari n'umuntu ataca maze atacari ariha kwa kwihimbaza ati mbega wo waruzi ko jewe ari kanaka wari bwanyumve akagomba gukamisha kwa kuntari.
iki mu Islamu kirazira iki mu Islamu niyo nyenda muvano y'abantu guhona no kubura imigisha mu byo bakora kutaronirwa mu buzima n'amagara nico aha ndavuze simvura habwirwa benshi akakumva bene yo ariko na cyane ngaha nimba wewe uvuga uti ana mu'min jewe ndumwemera mana yemeye avuga ati la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah inyigisho nk'izi ni wa mbere ziraba ntutibanga rero mu kurondera iby'isi ntutibanga mu kwishima ku bantu bose cyubahiro Imana itakugeneye kuko ibyo bizotuma n'abakona bavuga bati urya muntu burya sumusirimu none ko atifata nk'uko dusanzwe tuzi abayisilamu bazokurubanura mu bandi bavuga bati ubwisilamu ntibwigisha uko reka twisubire kureba n'imyaka irakujanye niwirabe ukomerewe n'imyaka irakujanye gira vuba wemera Imana imirudenye hataragera ko bitabirakurenge niwumve isoni kubamira ibigirwamana bitigera bivuga anasaha tumba sama